Urya mugwi tubanza gushima yuko waharoye kuko n'umugwi ufise akamaro kanini cyane muri ibi bihe bya politike byari bimaze iminsi bimeze nabi. No kuvuga yuko urya mugwi icujejwe gikuru si ibiganiro hagati y'abatata ba politike na leta, n'umugwi ujejwe gushira hamwe abarundi kugira ngo bashobore kubandanya baganira ibigoye igihugu, biba haba muri politike, haba mu mibano y'abantu, haba mu vyerekeye ivy'umutekano, haba muri demokrasi. Ibigoranye n'ibiki bo bivugana gute, bakavugana n'ibibatandukanye, mbere bamwe boba bafise ivyo bapfuye bakaronka aho babivugara, bakaronka aho babiharirira. Ati wewe dupfiki kubera ko udashaka konja hajya, kubera ko udashaka ko ndandaza, kubera ko udashaka ko njana umwana kw'ishuri, kubera iki wonsanga hajya ukanyiki canke untoteza, kubera ko nturatuza, kubera ko unyangaza. Hanyuma ubu bibariye akaronka umwanya wo kwisigura nawe akabivuga, hanyuma hagiye abantu bariko baravugana baratora umuti w'ibibazo bafitaniye. Mugabo si umugwi wo kuvuga ngo n'uruhande rumwe rwa leta ruhagaze hamwe n'urundi batavuga rumwe. Si ivyo biganiro nibaza yuko bizoba, mugabo ni ibiganiro bizokwamaho ica bita le dialogue permanent des parties prenantes de la sauvegarde de l'ordre public. No kuvuga ni itunganywa ry'ibiganiro byose bikenewe mu gihugu, mugabo bishigikiwe n'abajejwe umutekano, kugira abantu bavugane ibintu byose by'igihugu, bavugane iterambere ry'igihugu ingene ryogenda, batagiriranira nabi, bakore demokrasi idahezanyayo. Hanyuma turabe imbere no muri kazoza k'abana bacu ivyo twashobora kuzogenderako, turiko turunganira ry'amasezerano y'Arusha, twunganira ibwirizwa nshingiro, turaba ivyoba vyaragiye mu ibwirizwa nshingiro kera bitakiri ubu muri iki gihe hoba haravutse izindi ngorane, nivyo bita les phénomènes sociaux zishobora gutuma amategeko amwe asubirirwa n'ayandi canke yongerezwa. Ivyo vyose rero bivugirwa mu biganiro.